Shalom shalom nshuti bakundwa mudukurikirana ku mbuga zitandukanye muri kumwe na Dehadweka, reka twongere tubaramutse kandi tubipfuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose. Muri aka kanya tugiye kubapresenta projet imwe. Hari abantu benshi batwandikiye ngo ntitwigeze tubabwira amaprojet atandukanye ariko arakorera kuri kwa blockchain kugira ngo bashobore kuba boyavyaza inyungu. Iya mbere projet yigeze gutwendinga kandi ihereza benshi ni projet bise ngo ni shadow swap. Irya projet ya shadow swap twarashoboye kuyikora dushiramwo amakoa abiri ikija kw'isoko, nuko nyuma y'iminsi ishika 6 twari tumaze kunguka amakoa 10, ariko twabikoze ryari habaye pre-sale, bayidandaje imbere yuko bayishira kw'isoko publiquement. Abayikurikiranye rero ku rubuga rwa Twitter bakongera bakaba bariko barabikurikirana ku ba promoter batandukanye bo muri projet ya kwa blockchain barabimenye mu masaha nk'abiri gusa bari badandaje ikiraduga. Uyu munsi rero dufise projet yindi twifuje kubahereza kugira ngo amahirwe ntakomeze kuducika. Kwa token usanga ifise idolari 3, iri nka stable coin, ntiduga cane canke imanuke cane, ariko ni infrastructure nk'uko twakivuze. Baraza bakubakako amaprojet. Corda yifuza kubanza gutegura tere, babanze bubaka amaprojet atandukanye, hama ayo maprojet agenda aduza valeur ya koa, ndetse aze afashe benshi kuzokenera koa kugira ngo bayikoreshe. Ntibifuza ko bashiramwo liquidité muri koa muce mugurisha hama projet yabo ice yononekara cane itakare, ahubwo bifuza yuko bayubaka nka infrastructure hama ikenerwe cane kw'isoko, ize iduge valeur yubatswe na communauté yo muri cryptographic, communauté yo muri web 3, communauté yo muri monde cryptographique. Nuko rero kuri ico kintu rero reka tuze turabapresenta amaprojet amwe acako yizewe, ariyo dushobora kuba twokorana nayo kuri lancement, hama umuntu aze arayaprofita, amaze kuyaprofita aze aramudugiriza agaciro ka koa yiwe mu gihe valeur ya koa itaraduga, kubera yuko koa dufise ni projet à long terme. Sinzi ko narabashe kuza gukurikirana kuri delegate hash, barya ba bitcoin miners bagiye kudelegatinga hashage binjiza menshi gusumba umuntu ariko aradelegatinga amakoa 10,000. Murabona yuko rero ntivyoroshe, bisaba ko twiga ubundi bwenge bwotuma dushobora kuba twogwiza amakoa yacu. Attention, tutibagiwe ko na stacking ari nziza cane ku muntu ashaka kubika kugira ngo ntaze atwonone. Ariko rero kubashaka kuba boronka amakoa boshira muri izi projet zitandukanye tuzoza turabapresenta, biroroshe yuko bashobora kuba boronka akanyungu gusumba abakoze stacking, ariko nahone ushaka kugiraho risque mu gihe ugiye mu giprojet atarico. Ivyo vyose uriko urinvestisa hari ijambo ugenderako. Roma ntibayubatse umunsi umwe, kandi na Hiroshima na Nagasaki ntibayisambuye umunsi umwe. Birasaba yuko rero umuntu abimenya muri trading agafata risque, ariko ivyo turiko tubaheza ntago ari risque nka za zindi z'ama platform yandi ya investissement. Ni projet à long terme turiko turabahereza kuri urubuga rwacu rwa kwa blockchain, aho tubikorera vyose kugira ngo tuheze twunguke. Mwitonde rero muze murabaza aba top leaders kugira ngo baboriente muri ibi bintu, ntihaze hagire umuntu abihomberamwo. Muri make rero ngenda ndabapresenta iyi projet ya ArcherSwap. ArcherSwap ni projet iri decentralize yubakiye kuri kwa blockchain, ariko imbere yo gukora lancement kw'itariki 13 na 14 guca ku 15 z'ukwezi kwa gatatu 2023, yipfuje gushiraho ico novuga ngo ni quest, ibibazo aho ugenda ukishura ibibazo ukabakurikirana bakaguhereza ama reward, bakakwandikira ama reward, ama recompense cyangwa se inyungu bazoguhereza nyuma yaho. Ariko unabikoze nk'umuntu w'intwari ukaba umu OG, baragushira kuri liste abazogura pre-sale ya mbere ku mafaranga makenya, kuko abazogura ubugira kabiri bazogura kuri lancement public, bagure yatangiye kuduga. Nuko rero twifuza kuba kuri lancement ya mbere, nimba ku ya mbere bazogura 0.1
ubusa n'igice kimwe c'amadolari, ariko abazogwa kuri lancement ya kabiri bazoca bagura ubusa n'ibice bibiri, ubusa n'ibice 25 vy'amadolari. Bo ni uburyo nshoboye kucestimamwo, gusa izoduga cane. Reka ndabahereze aka kanya mugaprofite kugira ngo namwe ntimuze muhushe. Aha niteguye gushiramwo niburiburi amakuwa 10. Nuko rero nshaka kuza gutora link uyitora muri aho munsi, muze kwibuka no gukora subscribe. Munsi niho nza gushira link winjirirako kugira ngo ubikore neza, hama ubikeneye kugira ngo tubandanye tugufasha uratwandikira muri commentaires, hama tuze duheze tubane hamwe muri iyi projet kugira ngo ntibize bikugore. Dukore umaze gufyonda kuri link nta kindi gikurikira, uca uza ukafyonda connect. Umaze gufyonda connect, baca baguhitishirizamwo gukoresha portefeuille canke se Discord. Gusa umuntu aba afise Discord ni konte ikorerwamwo ama projet atandukanye, ariko ari nka réseaux sociaux basemwo social network. Nuko rero iyo Discord dusanzwe tuyikurikiranamwo amakuru ya Corda cane cane n'andi ma projet yubatse inyuma yaho. Iyo Discord rero nibaza ko utayifise woca uyicreya ukayiteshaja kuri Play Store, iriho, hama ukugura konti ukoresheje email na modopass. Ivyo nivyo uheza ugaca uzana ngaha rero muri ino projet yacu, hama ugafyonda kuri Discord, murahabona mwese. Maze gufyonda kuri Discord uratera ukaja mbere, maze kuja mbere uhita winjizamwo email canke wakoresheje nimero de telefone ya Discord yawe, ugaca ushiramwo na modopass wakoresheje, ugaheza ukagira connection. Email ushiraho email wakoresheje muri Discord account, hama modopass ni modopass nyene muri Discord, ntago ari modopass yo muri email. Modopass yo kuri Discord account ugaca wemeza kuri connection. Maze kwemeza kuri connection, baca baguhereza page. Iyi page baguhereza ni page yaho ushikira. Hejuru baguherezako photo de profile yawe yo kuri Discord. Aha naho bakaguhereza option aho uza kurabira leaderboard, ukarabira niveau ugezeko munsi. Nuko tuje dutera tuja mbere, reka dufyonde ngaha uraba leaderboard. Urabona Kate, uyu Riden O'Neil, urabona Kate. Aha naho uza kuraba ibibazo n'ivyo uriko urakora. Classement niyo nise ngo ni leaderboard. Iyi classement nahari aba leader bamaze kuronka menshi. Aha naho niho ushaka gutangira avis. Duko rero umaze gufyonda aha kuri Kate, nta kindi kintu gikurikira baca baguhereza page uza gukorerako vya bintu vyawe. Rero murabibona yuko ngaha kari exchange iri decentralisée yubatse kuri kwa blockchain, ifasha abakoresha amakoa cyangwa se abayitilisate ba koa bakagura canke bakagurisha iyo cryptomone yabo bakoresheje iyi exchange itigere ifata ubutunzi bwabo. Niko gaciro ka exchange zi decentralisée. Kugira iyi nyungu ze kuyironka uca ufyonda ngaha kuri réseaux sociaux. Nizo tashe za mbere zoroshe. Hakorerwayo ibiki? Harimwo kuba followinga kuri Twitter, muri Discord ukayijoininga, Telegram n'ibindi. Ariko duhere kuri Twitter, abantu bafise Twitter uca ufyonda kuri info. Umaze kuhafyonda, hama bagaheza ukaza kuba followinga kuri Twitter. Ariko ushaka kudaca ngaho kuri iyo ya Twitter, ukaza kuri Discord naho ugahera ngaha. Amariwadi baguhereza mubona ko ngaha baguhereza ngo 50 XP na mariwadi baguhereza, nibo bazi uburyo bazobikarikira. Na Corda irafise uburyo ikoresha ino application ya Crew³ igatangamwo amariwadi ku muntu agenda yishura ibibazo. Link nayone turashobora kuyibahereza munsi, muraza kuyiraba yo kugira ngo umuntu aze kwigira kuri Corda ubumenyi n'ibindi byose turaza kwibahereza. Nuko aho umaze kuhafyonda, dufatire ngaha kuri Discord, uca ufyonda rejoindre Discord, ukanza ukinjira join Discord mu rurimi rw'icongereza.
uhejeje kwinjira Discord yabo ugakora na verification ucuza kuri reclamation recompense mu congereza ni claim reward bagaca guhereza 50 XP call down imenya nizi uburyo bazobiharura ayo ma reward hama ivyo uriko urabikora urashaka kugaruka kandi ukaza gufyonda aha hejuru kuri option ukareba kuri ya leaderboard niveau uri ugezeko nitwo umaze gukora nuko rero ugacongera ukagaruka ngaha kuri Kate maze kugaruka kuri Telegram ngaho ufyonda info banakubwiye kwijoininga Telegram bakweza na reward baca bazandika iyo nyungu baza kukweza cyangwa se ako gashimwe nuko mu nyuma ugaca ujoininga ugira ngo joindre Telegram umara gushika muri Telegram nabwiye kuca kuri info bashika kuri Telegram bagaca guheza za compense zawe cyangwa se za reward zawe izo reward ucufyonda bakoresha igifaransa kubakoresha icongereza ni claim reward murabona ko ari byo baciye baduhereza ugenda usoma rero bivanye n'uri mutahura urasha no gutumira n'abandi kuko ugiye kureba kuri niveau usanga waduze ukashika ku niveau ya kabiri bivana n'ibintu ugenda uriko urakorako na classement aha leaderboard maze kari classement nkuko twakivuze umwe wese biba bivana n'uburyo ariko arabitahuramwo agenda avyuzuza munsi hari izindi tâche bise ngo ni pour OG et puis izi task z'aba OG rero n'abantu baba bashobora kuba bo designinga tuvuge bashobora kuba bo create foto bashobora kuba bo create utundi tuntu nk'utumeme coin nimba ari utumeme pitch apana coin urashobora no kwinvita inshuti zawe invite friends ukabatumira kugira ngo baze gukora bamara kubatumira ugaca ushika ku niveau ya 4 ariko uko ugenda uriko urabisoma niko ugenda urabitahura ivyo rero uciye ngaha kuri ino foto yawe munsi hano baguhereza uza guconnecta wallet address yawe yo muri MetaMask irya bakurungikirako amakowa murayiconnectako nuko mu nyuma ugatera ugenda ubitahura buke buke bo ivyo umuntu ashaka kuba yobiheza yifuza no kuzoparticipa muri iyi pre-sale izobaho bazoba bamaze kugera kuri niveau ya 4 kuri pre-sale azoheza twandikire muri commentaires duce tumuhereza guide kandi tuzobakora na video ivyigisha ariko uwatazoba yahageze nawe nashaka kuzogura gusumva yuko abazoba bakoze kino gikorwa nibo bazoronka inyungu nyinshi kuruta abatagikoze reka rero ndabipfurize ibihe vyiza mwari kumwe na hadiweka mukomeze kudukurikirana turafise n'andi makuru menshi ashushe tugomba kuza turabahereza mwibuke kugira subscribe ndabifurije ibihe vyiza kugira ngo ushike kuri ino niveau ya 4 urabona yuko bufise ibintu banza gukora banza mu bikore mu bitunganye ibindi tuzoheza tubibashikirize buke buke Imana ibahezagire bella ciao